mabuja rero mama rega naravye irya video wagize ugende kumucokoza ni kamere sasa Pêche. Dans les commentaires. N'oubliez pas de liker. Toi, dingue. Oh, je m'y attendais pas. Daniela, mbariye. Yuko. Toi, t'es à nabi. Ça, c'est vrai. Elle a pas menti. Oh, maman. Wize muri kaki. No. Kada gutera inkuru yenda guca gace wa mwana uracari muto. Ivyisi biragoye. Jewe nimba narize muri kaki. Sikora ndikijuju. Ni kubera ko nibwo buryo umuvyeyi wanje yari afise bwo kuntwara bwo kunyigisha hehe? Kwishuri kwikaki. Kwikaki. Mwikaki. Mwikaki. Kikaki. Kikaki. Gute. Gusa Blesque twakunda kugumana nk'udufate turi muri weekend. Ko twakunda kubonana urazi ko nakunda gusaba uruhusha. Nk'ubu yaraza nko kuntora. Tukaja iwabo tugakina tukaja mugenzi wiwe. Sinomye bagira muga. Twamaranye iminsi myinshi turi kumwe. Turabagenzi. Je veux la remercier en tout. Merci. Merci. Oh, tu pleures. Karakanja kararitse. Elle a été une bonne amie pour toi. Paul. Eko. N'amabizu. Wowe cameraman we ntibikuraba wowe urabandanya kugira video. Corinne, bon? On peut commencer? Hi guys, ni sawa. Rakomeye uno munsi tugira Podcast. Yumva rero nka nije na mama tuganire. Yeah. Alors, moi et Péchi, on a décidé de commencer notre podcast à la maison. Murabizi ko Péchi, bon, jewe nyene bien sûr ndamwiba abafana ko arafise abafana benshi. Abantu benshi baramukunda, guma bamumbaza. Bambwira tumukunda Péchi muramutse hamwe na Cory. Entre-temps, ni equipe y'abantu batatu yimubona, twe na Péchi turaba host. Hama Cory ni umuvideographe ari nyuma ya kamera. Niwe ariko aradufilma ngo tugira gutya. Ko ariko aratubona neza. Alors notre podcast à nous, Nadine Fils. Tu regardes dufasha gutora izina. Mudufashe gutora izina yi podcast. Kandi ndabasabye nkuriye mudutore nyene kazina. Genre akazina kajanye ni video. Voilà. Keza, eh? Qu'est-ce na twebwe? Tout ça. Voilà. Elle c'est ma cocotte. C'est ma copinette à moi. Rero niyo mpamvu twadesize kugira content yacu yanje nawe hamwe na l'homme de la maison qui est who's behind the camera. Yitwa Cory. Anyways, uyu munsi kuri podcast yacu ya mbere Péchi m'a proposé, ni Péchi yampaye proposition. Kwanu batabizi harabambwira ngo Péchi ngo nazonsubirira mamunga kandi vraiment c'est ebana. Jewe nikizopfakara Péchi ndamufise nikizopfakara. Arahari kugira ngo azosubire gukora ko ebana byose aravyumva kandi biri mu maraso. Ya rero yampopoje ko dutangurira ko ari we tuza kumubaza ibibazo.
Écrivez dans les commentaires votre question. Je vais répondre. Dans les commentaires. N'oubliez pas de liker. Toi, dingue. Oh, je m'y attendais. Podcast yacu bizohera ari yabaye umuhozi je nk'abandi uza kumunganya aragwaye atrati inkorora. Pesho ukura korera muri microphone. Uri kuragira podcast urihangana kikakuniga kikakubabaza mu gukihangana. Bikunda kacakantorokana. Kubw'abafans. Akacakantorokana. Swat, mwavyumvise ko podcast yacu twifuza ko muduterera izina ryayo. Mwandike mu commentaire izina mwadutoreye ry'abakopine babiri. Sawa directrice, tuza kumuvugisha ko? Yego. Mukizura kumuvugisha ko. Ko ntaramenyera akazeza mu wabarire kora ko niyo video ya mbere atanguye kakazi. Non, on va pas commencer, on va continuer. Nawe were directrice uragorana. Ndiko ndabasigurira abantu ko kore ari gya befu kwa mutahura. Ouais. Urumva? C'est la première fois à tourner vidéo. Yaro il va faire des aza kugira amakosa, mugabo il va apprendre de ses erreurs. OK. OK. Nawe umunsi tumutumira muri podcast yacu tumubaza ibibazo. Mugo no munsi. Azafishura ego. Azayishura ego canke oya. Oya ko heraze kuvuga. Ndaguha amazi. Voilà. De l'eau qui vient du paradis. Bois de l'eau. OK. Alors, Chafata. no munsi peshe tuza kumubaza ku bibazo byo kwishuri. Navyaruzi? C'est là, c'est ici. Non. Non. En français, 40 sur 40. Bravo. OK. Uribuka ishuri rya mbere wizeko? Ego. Oya. Gambe. C'est un Benoît. C'est un Benoît. OK, iyo ni établissement ya mbere peshe yizeko muri entre-temps ku bantu batabizi ndabivuga. Ku bantu batabizi peshe ntiyize première maternelle. Ntiyagize crèche. Voilà. Hama ntiyagize na première maternelle. Ngene vyagenze, abagire story time, ngene vyagenze. En fait peshe avant ko kuza 3 ans yari umugeni yarazi guharura de 1 à 10 mu gifaransa no mu kirundi. Hama comme vous le voyez pesha afise igikuriro vraiment afise yama ari umwaka umwe kwishura agezeko. Hama ico gihe ndamutwe kumwandikisha muri maternelle je nashaka kumwandikisha muri première maternelle mugabo uragwaye duhe podcast tuyihebe cyangwa tuyihebe kandi ugumukorora kandi ntari kurakorora Nabandanye. tubandanye urihangana. OK, ari avuze ngo arihangana. Hama ngiye kumwandikisha ku ishuri cyambona premièrement utwana turi muri première maternelle ntibangana araturuta pana mu myaka mu gikuriro nkaturaba nkavuga tutwana twigana n'umwana wanje n'utubebe n'udutoye. Ica kabiri peshi marana antukamara batukubona abavyeyi mu mahantu scolaire mutwaye abana kwandikisha abana ku ishuri surtout muri maternelle muri crèche baguma barira induru zikabinduru. Muguyu mama demoiselle ntiyigeze akora uryo suzu na rimwe yarameze uko baraba Jean ntiyatahura abakwarira kubera iki ko arabaje ku ishuri wewe elle pleurait pas. Hama ndicara ndiyumvira none mwana wanje abana mbona bigana d'abord mbona umenga arabaruta igikuriro mbona umenga arabaruta na maturité kubera kinene no mugumiza muri bano bana kandi mbona umengo ntari kuri level imwe nabo. Hama cange ndakusaba umudirecteur w'ishure kuja kumusigura kumusaba kumusupplier est-ce que birashobora gukunda ku mwana wanje ahera muri deuxième maternelle. Hama ndabona aravyemeye nyene par la grâce de Dieu parce que nibatwa batavyemera tubona ko ibintu bitanemewe ku mwana atangurira ku ishure riri avant y'imyaka yiwe. Mugabo amuravye igikuriro akaraba ukuntu ameze n'ukuntu ki exprima acabona nibo arakandika muri deuxième maternelle. Deje urumva ko murazi ko abana babandikisha en avance mu mashuri ngumva aciye amushira muri deuxième maternelle.
hewe peshe ngo yaragiye deuxième maternelle yari gwembe urumva ko atigeze aje muri première maternelle mugabo yagiye mu wa kabiri ari kuri level y'abana muri deuxième maternelle ariga deuxième maternelle aramenya neza yarabize ubwacu ubwenge ariga troisième maternelle bon rero mvagiye muri troisième maternelle afite 5 ans 4 ans wari ufite 4 ans muri troisième maternelle hama acagenda mu wa mbere afise 5 ans acagenda mu wa kabiri afise 6 ans acagenda troisième afise 7 ans ari quatrième afise 8 ans umuntu azagenda 5e ko azomenya ko arabitora cyane azagenda 5e afise 9 ans muravyumva rero ko umwana wanje aciye ubwenge muga la question était est-ce que tu te rappelles de ton premier établissement je me dirais ego shaka rero mugire si tu te rappelles yacagiye wiga 3e maternelle kuri Lelière uravyibuka ntuhibuka no kuwahize Lelière aho nyene nasanzwe nibuka aho nyene kuri Saint-Benoît peshi ariho watanguriye deje Saint-Benoît hari hehe nimba wibuka yari iri hehe nimba wibuka yari hehe nahutse ari mu Ngagara katwa bakumutakura Saint-Benoît nayo iri mwiro bambe Lelière iri mwirohera twamunyakabiga navyo wibuka ko muheje mu troisième maternelle baciye babambika amatoche no dushapo Lelière yari iri mwirohera sivyo tweje naho twamunyakabiga na Cori yari yaravutse kari kakira kabebe ico je ndakibukira mu Nyakabiga nuko rero hari ahantu je n'avais pas pensé que je dirais ça mais je vais le dire je ne sais pas si tu vas te fâcher si tu vas rire sinon tu vas faire quoi et quoi mu rupangu twari tubana ni ba chef n'abana babiri kagahungu n'agakobwa papa wabo hamwe na mama mbega mama ndi awundi aho byaye perte ntaco ntegereza kumuvugirako. Tu es très sage, je t'aime. kugira tumukuremo twari tubana n'abantu babiri mu rupangu mwiyumvire ko ari batatu ni babiri uyundi turamukuyemo uyundi turamukuyemo umuntu wundi twabana mu Nyakabiga turamukuyemo kubera ko ntiyari umwana mwiza. Moi je n'aime pas les gens qui n'ont pas des cœurs bien à la place du cœur il avait un pierre. Une pierre. Une pierre, cette maman-là. Ouais. Même si les enfants, c'était méchant. Ils étaient méchants. Ils étaient méchants. Oui, ils étaient méchants. Ariko mugambira mwana wa mbere mwari muri abagenzi. Hama après ni mwasura kwa abagenzi. Kora maman yari méchante. Oui, méchante. Tu te rappelles de ce qu'elle faisait? Elle faisait quoi? Elle criait souvent, elle aimait se bagarrer. Et ça, dans notre famille, on n'aimait pas. Ce genre de femmes, ce n'est pas des femmes très gentilles. Elle était méchante, oui, très méchante. Tu sais que tu n'avais que 5 ans, mais tu te rappelles d'elle. Elle a traumatisé quoi? Quel mugore? Tu crois que c'est 5 ans qu'il y a gué? Donc elle dit imyaka 4, mugura camwibuka. Yari umwana mwiza. Uyo mugore yarambarije umwana wamugore nuzara kirangamiye ko ambarije umwana automatizije umwana. Turamwimyoje. Mugabo turavuga. Twaziriko turavuga. Twaziriko turavuga ibyishire ryawe mugabo baciye bihera pole. Byaciye bihera ugiye kuba bangi twabana. Donc uri uko mugore mugani wibuka ishure bari bigako.
C'était pas important, hein? Ton école. gusa rero mu bandi bantu nyene baciye batangura kuba méchante alors que twari nyene twaciye tugenda uramuzi Yeah. mabuja urumva rero mama rega naravye irya video wagize ugende ku mucokozi ni kamere sasa Péché. On est en train de parler de toi et de ton école. On n'est pas en train de parler de nos voisines. Pole. Wari mu telefone yanje kura ama video y'amabusha. oya bebe yanyeretse Ngana bebe muri abakopine muri afise urusaku. Okay, najana kuvuga iby'ishure rya by'amashure yawe. d'accord Nibuka ahantu wize maternelle, wibuka kuri Saint-Benoît wahonye. nyine Zana. Bazanye mutu wapeshe naguma dukororerako. Nirihe shuri wize ko basi wakunze kurusha ayandi mashuri yose? Kora peshe bashaka peshe yize ku mashuri menshi vraiment. Banya tsino babasha kuregwa n'umumere célibataire yidebriye mu Bujumbura ntugire ngo biroroshe. On déménageait beaucoup. Twari mu kacane. amashure sinakunze kwipeya Kubera? kandi yari yanayifise abagenzi benshi cyane Nco wakundiye canke niko rabigisha neza. gusa barigisha neza Pole. urumva rero muri troisième haya kwipeya mwibuka monsieur jeune kwiga nyene kwiyatwenza gusa nyene nonga monsieur Hubert Ameze bien. nawe nyene kandi aratwenza uradutambira mishure Hey. danse Ese nyina batambiye. kandi aratwenza Nco gituma mukunda. OK. Alors, moi j'ai une autre question pour toi. Si tu n'as pas de questions pour moi, j'ai beaucoup de questions. Tu sais, c'est mon travail. Ouais. Mbeko tuvuga mu gifaransa, tuvuge mu kirundi. Abana, zose. ibi bintu byanyu. ko tubye Wona warugwaye cameraman. Tawo cyugwara ubunye. Cyatwenga. Hey, kindi kibazo. Uribiko wa munsi peshe nakubwira. Ko jewe nize muri kaki. abantu ntugire mbare yuko nzojayo Kwigayo. Pourquoi pas? mama Ega peshe ubuzima burashaka kugora ngamizi nagase ntibizogora. Hama ukabona ndabuze minavare kuri ishure, hama nkashinda gutwara muri kaki. Kuri ko tukiga muri kaki none. kubera Daniela yambariye yuko muri toilette hasa nabi Toi t'as ça nabi. Ça c'est vrai. Elle a pas menti. Ça pue. omwe basi iwacu barahakoropa Basa neza. barasuka amazi None kuri iki bacu tunga ndavuga ko je nize muri kaki. Pourquoi tu t'es moqué de moi? non Tu t'es moqué de moi parce que tu es ari. Niko bavuga. non Wacu utwenga ngo yo! Ngo mama. Ngo wize muri kaki. non Kada utera inkuru yenda guca gace wa mwana uracari muto. Ivyisi biragoye. Jewe nimba narize muri kaki. Siko randika ijuju. oya Ni kubera ko nibwo buryo umuvyeyi wanje yari afise bwo kuntwara bwo kunyigisha hehe kwishuri kwikaki kwikaki mwikaki mwikaki kikaki kikaki gute muri kaki bahita epe bavyita école primaire ushako de bivanye naho hantu iryo shure riri je niga kuri école primaire Dongagara quartier 2 kuri Poroto abantu bose kuri Poroto yambu cyane umwana mubona ngaha ese moke donu uko atwize ngo muri non pas vous pas vous mais moi si non moi si alors si tu t'es moqué de moi ça veut dire que tu t'es moqué d'eux aussi non
abana rero mwibiga muri aya generation ya Mangwa. Gen Z biga mu mashuri ya mama yango iki azimvye murishima muradutwana twangu twize muri kake ubona ndikijuju ninda kugaburira Mama. mama wayize hehe Kaki. ninda kuhira minervare Mama. mama wayize hehe Kaki. ninda akugurira impuzu Mama. mama wayize hehe Kaki. ninde akugurira ibirato Mama. mama wayize hehe Kaki. ninde ariho inzu ubamwo uryamamwo Mama. mama wayize hehe École qui VIP. École qui VIP. Period. Yahindura izina. Biseze utsinzwe. Uratsinzwe. Urabonye ko amashure si yatuma umuntu atera imbere. Niki gituma umuntu atera imbere? Oya nivyo ndakubesha. Amashuri niyo atuma umuntu atera imbere. None. Oya mugaje msatsi kuvuga ko amashuri ashaka contribuer mu ngira atera imbere. Muga umuntu atera imbere bivanye na determination agize mu buzima. Urashaka kuba uwa mbere mu ishuri muga mu buzima bwawe usanga ugacubika ijuju. Urashaka kwiga ku mashuri azimvye ariko mu buzima usanga ugacuba kijuju. Niko hari undi muntu ashaka kwiga kuri EP Murengera. EP Murengera sinzi hariho Murengera sinzi nimba habaho. Haruguru hari hasi mu Nyaganyaga. Uyu munsi akaba ari umuministre. Umuministre. Umuministre wa Charity. Uzakimenya n'abakura. Okay, aho karakabazo kanje rero ko kambere impamvu watwenze. Biheze utsinzwe. Kambere. Sindavyibuka. Karaka kabiri. Nundi podcast yacu ntiragira izina ntiragira n'umurongo ngende gwako. Akabazo rero kandi. Kori cameraman icara ugume hamwe icara. Cameraman wacu turabona ko biriko biramugora gose kugira umurongo kuguma hamwe. Ma question ni je vois souvent ko iyo uri mwibarabara tu es un peu comme moi. Uratinya ama réaction y'abantu genre abantu bakubwira peshe turagukunda peshe ki peshe ndagufana. Bah attends. Ça me gêne là. Attends, tu me vois, urambona. Ukaza wumva impande y'abantu bose. Peshi wow uragasta. Oya. Basi wafumbarira nti ndapfari peshi. Ukwere ndakutiki TikTok. Gusa para ibyo bintu uri kumwe n'abandi. Peshi uyo mbega ngwa hano. Mana uretse kuragasta. Vumbara ukebuke doucement. Simpaka bofite bakumva uri kubera jewe. Niba ari isi yose vuga ukebuke. Doucement. Mbona kwibara isi yose ngo bavyumve. Okay, reka ndababwire reaction ahora agira peshi. Asise basumwe karugura umutima wiwe akarugu. Elle ouvre son cœur pour vous kugira ngo babwire ukuntu aba yiyumva n'ukuntu aba yiyo n'ukuntu yiyumva. Mu bisanzwe uyu n'umwana wanje vraiment. Umwana wanje navyaye hariho du caractère tumwe rafite twiwanje twanyina bavuga ati ubune nyina kweri. Nous, moi et elle, on a kavuga ikirundi. On a ce talent-là. Ce talent-là. Talent. On a ce talent-là de bien s'exprimer devant les caméras. Kavuga mu kirundi, sivyo? Parce que jana kifaransa zinize muri epera byibuka. Sasha, Ngenda hakumva uvuze wesh. No. Yapima nkumva uvuze wesh. Nga muri podcast yacu tafite zira nzonda gukubita. Okay. Turafite talent, je na peshi. Marambwira abantu kenshi je ndi umu introvert ntibavyemere. Turi à l'aise devant les caméras. Turi bon ku ma caméra, turi exprima bien, ntutinya ma caméra, tumeze bon. Mais mu buzima busanzwe. Duhuye n'abantu. Habura gato ngo tuje musi y'imeza twinyegeze. Rero je kwera mugamaze gukura ati je ndazi gufekinga ndazi c'est même pas gufekinga kwa des fois les duhura n'abantu ndi muri bonne humeur meze neza hama nkabatwengera tugatera inkuru bikashiringa n'ikindi gihe iyo rero bishitse tugarura n'abantu ntari muri bonne humeur canke ndushe canke nshon canke ngiziki ndabura ukuntu biranka ko ni force nkasanga nciye mbu umuntu ari bizarre genre atameze nk'uwo bamenyere ku ma televiziyo
ugasanga sindi bavard simvuga ndahoze ukabona nyene ko ntashushe nyene nkuko wari uvyiteze nkuko umenyere ku maheka je muka kubera ko nkuze defa rigenda birengera nkarengera ukuntu niyumva nkashuhira abantu uyu kandundura murabona ngena ameze nko kamera ameze ngo hey she ameze uko urayibona we na kamera n'ababesti peshi umushize imbere ya kamera umenye ko naho adafite ikintu agira ababwira abantu ntashobora kibura aca kironka urabibona ni ibinyere nuko ngena ameze imbere y'amakamera me mu buzima busanzwe yahuye n'abafana biyo kandi asafana benshi guke abana hari abantu ngira je batananzi banzi gusa ko ndi mama peshi donc banzi kubera ko ndi mama w'uyu mukobwa iyo bahuye imbeba yanyagiwe murayizi ngene bimeze imbeba yanyagiwe canke inkoko yanyagiwe inkoko igwaye agahweka ameze uko abantu kaza kamushuhira abakuze n'abana ameze uko ntanabatwengera nima ndamubwira peshira mutse abafana bawe agaca baraba abahejeje ndagutera inkuru peshi ngene bigenda tuzi wasurigirisha sivyo wasurigirisha batwengere bashuhira muce wiruka ndagwaye imitwe urashuhira muce wiruka yisogira mwene bambariye uti peshi ni sawa achukura agasta najaga muhora oya hapana muhora mumbona ça c'est trop exagéré quand même tiego ni sawa bye ndagiye ndabona ni sawa cyane niruka ngiye kwingegeza kwa mama wala ngenda aho rero nekiti bamaze kurengana subiraho narindi okay ariko peshi naho ufite abafana ndafite abafana turabasangiye uri umufana wanje ndafite abafana banje batari abafana bawe nanjye ndafite abafana banje batari biwawe itabizi ivyo abafana ba peshi mugire mwandike mu commentaire n'abafana banje mwandike ati team ozi team peshi kora ku podcast ni y'aba girlfriends babiri bitwa peshi na ozi pana peshi na mama peshi kwa changuma ndi musi yuyu changuma ndi ombre y'agakobwa team ozi na team peshi kori uri mu team yande uri team ozi cyangwa team peshi mama shaka shaka kishanga ngiriki yale na peshi nawe jutanga none uranyirukanye muri podcast yanje kweri cameraman uranyirukanye wowe muzogira podcast yanyu na mundi musivyo wowe burafatira ama image neza kandi bimeze neza uturabire ko bimeze neza bimeze bo cameraman mvo washashaka nawe nyene kuza yawe ndiko emission yaryoshe nashaka kuza ngo kugira podcast pana na jewe ngo be na peshi be na mukuru wiwe bazogira ntacu umunsi umwe sivyo ko bazogira mugabo mwumvise ko ari muri team ozi nibihe bintu abantu barabagutuma kumbwira iyo muhuye n'abafana banje nyene par exemple peshi ni sawa manu yanjiwe uzaho mundamukiriza mama mumarire ni akanaka yavuze ntiyambu mundamukirize nk'udufate nyene uri hanze uri mu kugaruka kandi mumarire azotuzanira amashokora ntutwibagira nanje wibuka Perline kandi nawe ndakubarira nawe wibuka ninduye Romba uvuze gute peshi uvuze gute le cerveau fonctionne comme la terre. Le cerveau fonctionne comme la terre. Donc mon cerveau ne fonctionne pas parce que je me rappelle pas de Perline. Non, tu fonctionnes. Elle fonctionne, ta cerveau. Babana turiko turavyara muri iminsi mwa. Ta cervone, elle fonctionne. Ma cervone. OK. Vuga Perline yagize iki yagutumye iki? Perline yavuze ngo mama shokora ariko nyene namubariye yuko wari ufite abashokora abantu benshi. Amashokora abantu benshi aribo bayariye imwe nakora. Warayamaze. Cameraman arashaka kucara kuri iyo ntebe ukaguma hamwe.
ko ari wayariye we kumubikira cyangwa ukamushira Darlene n'umugenzi wawe n'umuntu akuze n'umuntu akuze umugenzi wawe bose abagenzi b'abantu bakuze je savais pas umwe yitwa Kesi undi yitwa Onyene Perline bangana gute uyu wundi ntumwibuka izina s'umugenzi wawe vuga abo babiri wibutse bangana gute umwe yiga 9e undi yiga 9e nyene aba ni abagenzi bawe uzi ko uri 4e gapeshe uri 4e ugasubwira abagenzi biga 9e oya nyene se abagenzi ngo abagenzi nyene ya gusa Kesi ni mukuru nyapana uvuga ngo umugenzi nyene yego nyene turazinanye n'abantu muzinanye juste comme ça gusa uwo Perline n'umufansi wow wow juste ok d'accord kandi uwo Kesi ni mukuru wa Keira wa wundi ok umugenzi wawe kandi yari yambaye amarori ok yazabaziranye na Joy ndamwibuka ubu ndamuzi ok alors comme ça. manager si ibibazo byinshi nshaka kubaza turiho tubibikire podcast nini baduha izina moi je pense que j'ai plein de questions pour toi non dis oui arabandanyije peshe yarafise meilleur ami avuye ko twimukira ngahano tuba yahandi twaratuba ouais barabigana oh je vais le présenter moi-même ok elle s'appelle Bless Mucho Bless c'était ma meilleure amie oui tout le temps on passait du temps ensemble Miss yose ngenda dufata turavuye ku ishuri turi ku ishuri nyene kera nko mu tukaba mu Kibenga ndibaza gakiya yaraza kuntora tukajana ku ishuri kamerekeza tukagenda tugashika hama tugaca tuba turagumana umwanya nyene hataragera yuko tuja kuri drapo kuri drapo kenshi turi kuri drapo twarakunda kuramukanya umanyene turi kandi tutegeranye nyene tukahengerayo murarejwe tugakinana abandi bagenzi hagaheba tugataha kwa Bless nyene yarazanye amahera kandi tukagura yarangurira twarasangira kandi twarataha n'amahera yakura he Bless mukuru wiwe ok urumva ngataha urazi ko naye nkija muri cour 3e tukajana muri cour dutashe Bless kandi akagura urumva hey boss lady hey sugar mama tugataha hari igihe banamperekeza Enoke na Fahadi baramuzi Fahadi hamwe na Bless nyine bakamerekeza nyine tukaba gatoya navyo kwibuka wewe urumva hari umusi twatahanye wowe uhari twarakinye bacu barataha gusa Bless kwe twakunda kugumana nk'udufate turi muri weekend ko twakunda kubonana urazi ko nakunda gusaba uruhusha nk'ubu yaraza nko kuntora tukaja iwabo tugakina tukaja mugenzi wiwe urumva cingo tukaja nko kugura masangapi ageze nkaca ntaha ejo naho nyene akaza kundamutsa kandi Bless yarakunda kuzamuhira nawe ariko amasangapi kwera kandi naramuherekeje iyo atashe nanje nyene rero nobo nta mwanya mfise wo kugenda kuramutsa qu'est-ce que ça t'a fait twimutse mugatandukana na Bless byarakubabaje kenshi ndakunda kurota turi kumwe yo twari tumana wa munsi nakubera harya twaciye nyene yoce tugenda kumuramutsa kunyene uko nyene ata mwanya twari dufise naho nk'ubu usanga we yarakwibagiye zo kubabaza none sawa Pode. Não.
ego n'amabizu wowe cameraman we ntibikuraba wowe urabandanya ubwira video cameraman wabyumvise by'amabizu byihutse uzonsengere rero nzogura inzu yiwanje sibyo kugira se umenimuka sibyo dans tes prières quand tu pries il faut prier Seigneur Jésus donne à maman une maison kugira ntizogume twimuka abagenzi nzana ndatandukana n'abagenzi banje alors si Bless azora iyi video nike kintu wamubwiye nyene Bless nimba ikaraba iyi video ikeneye kumubara yuko nyine ndibaza ikintu ca mbere yuko nshaka kumenya nyine nifuza nuko nyine atabaranyibagira kandi ubu naho natandukanye nawe je nukuri sinomwibagira muga twamaranye iminsi myinshi turi kumwe turi abagenzi je veux la remercier en tout merci merci. Oh, tu pleures. Karakanje kararitse. Elle a été une bonne amie pour toi. Vous avez passé 3 ans ensemble. 3 ans quand même, c'est beaucoup. Uzomwandikira Santa azomuzane muhure musure basi muramukanye sibyo? Reka kurira rero, reka kurira. Arrête de pleurer. C'est comme ça la vie mugenzi wanje peshe. Abantu barakundana mu bagatandukana kandi batankana. Sibyo? Faut pas pleurer. C'est uracari muto bizogushikira kenshi mwana wanje aho kundana n'abantu mugatandukana mutankana. Parce que c'est la vie, les circonstances de la vie. Ashaka kugenda hanze kwigayo cyangwa kuba handi hantu gikuru nuko mufitanye amasouvenir meza sibyo aracagukunda nawe ndabizi kandi arakuyumvira kandi ntakuzi nabi nawe nyine akuba mubereye umugenzi mwiza nawe nyine yakubereye umugenzi mwiza cyo gituma umwiyumvira ucurira cyangwa des fois ukamurota muri kumwe kandi il faut que tu grandis comme ça il faut être fidèle ku bagenzi bawe urumva n'abagenzi uzogira abandi mu nyuma bakera n'abandi n'abajoy uzoguma bakunda kugira bakunda Bless urumva nawe ngene nibagukundira umugenta azogukunda umwachi utazogukunda uzomubwira ati bye jenge n'abagenzi bankunda ntabyo kwisemba okay fiat you understand me you understand what I'm saying yes il faut ko ukundana n'abagenzi bagukunda okay apana des filles qui t'aiment pas qui bakuvuga urusaku bakufite jalousie tu vois parce que uracari muto mugani wakuru uzohora nawe ako gasana na beti faut uzogumugira abagenzi bameze nka Bless batesa ndaguheza genda ndumuvyeyi wawe uzogira umugisha kugira abagenzi beza sibyo kandi uzoguma bakunda ako mwana wanje urakunda cyane uranarize ivyo gukunda nka nyoko wawe uzobireke byo gukunda gutyo ugaherezayo mtoto wangu napenda sana mtoto wangu rero umwana wanje kubera ko arize na cameraman ariko ararira kuri ngo ngababone kuri kurarira ingo canga hamusi ega byaheze namukunda mutwe wari kararira kandi sinzi wari karizwa niki nawe nyene naherutse ariko afata ama video ingo nimba abonye ko rapesharize nawe gacarira mpore mwana wanje ehorere urize kubera ikipa ko rapesharize nawe ucurira ega ntiyarize ko rababaye cyane niko rakumbuye Bless reka kurira rero sibyo
muhe yambi basi muhe yambi mubaze pesha warize kubera iki mubaze pesha wakurarira kubera iki pesha abonye kuriza mutwe na wacarira. Tu vois, ça, c'est le meilleur ami que tu vas jamais perdre. Lui, parce qu'il te colle comme ça, c'est une ceinture. Lui, tu vas jamais le perdre. C'est qui ta meilleure amie? C'est Péchi? Et qui encore? Et moi? On est tes deux meilleurs amis? Et... Okay. Uyu rero mu babiri uyu umwe babiri muze mugumana uko nyene gushika jusqu'à la muerte. Rero podcast yacu murabona ko mu videographe wacu yaze kararira yazina mwari ko muratora mwanditse ma commentaire nimba mushaka kuyiperfectiona mukayihindura ukundi kuntu kora ko n'uyu yarize muce mutubwira. Et si vous voulez voir Cory aussi muri podcast mutubwire mugabo une chose est sûre uyu unye aje ku makamera il est pas comme sa sœur uyashobora kuza kuri kamera ngahashushe mbwe mubajije ikintu gacha kumubara bagukya ati qu'est-ce que vous me parlez là nashaka kuvuga urumva rero abifuza kumubona Cory ko ama invité nawe nyine mutubwire kya tumutegurira ibibazo uyu muhungu nawe tuzomubaza hama nawe yishure tukwaje uzokwishura sawa aravyemeye ko azokwishura. Rero turabashimira ko mwaturavye kuri muri podcast yacu tagira izina and we hope ko tuzogaruka next time dufite izina swat mwadutoreye swat jewe n'umupartenaire wanje ngaha copine Peshi twagitoreye hama Peshi vraiment ndabwira ikintu kimwe avant ko mpeza Peshi n'umwana wanje mugabo elle vient de m'impressionner muri podcast yacu ya mbere ndabizi ko ari éloquente mais pas au point. Mwana uzoshika kure ndabwira ikintu kimwe tu vas aller loin. Cameraman wacu nawe next time nawe urarenze kandi sérieusement ko yadufatiye mwe waza ngo yari joke yakafata video vya hagize problem bwa yacu tubwira mama harajemo ikintu bigenze uku rero uyu no videographe nawe ngena kazi tapisi urarenze nitwaronka amara tuzogwa tuzayasangira. OK, je t'aime toi. T'es mon bébé d'amour. Je suis qui? Je te donne le micro. Tu vas parler qui je suis. Je suis qui? Nabonye ko tumuhaye kamera microphone ngene chabigenda chavuga. Je suis l'amour. L'amour de ma vie. Je suis l'amour de ta vie. Ouais. Cory tumuhaye aratinya microphone ameze nk'abantu hamwe muri ko murabiyo video mutinya microphone na caméra. Et toi, moi je suis l'amour de ta vie et toi tu es l'amour de ma vie. OK? Et on s'aime à mort. À la vie et à la mort. Ma Péchi d'amour, toi aussi je t'aime d'un grand amour comme ça. Tu es ma copinette, tu es mon partenaire préféré. Oui. Et c'est quoi ton impression que le podcast yacu ya mbere wayikunze? Nayikunze. Kandi ya mbere. Kweli. Yazanye n'abafani baraza kuyikunda. Hama. C'est ce que je tenais. N'oubliez pas d'abonner cette vidéo et liker. Voilà, n'oublie pas de partager aussi la vidéo si tu as aimé. Nimba wakunze vidéo, udushireko like na commentaire. Hama tubwire ukuntu mutubwire ngene mwayibonye podcast twibana cyangwa tuyihagarike. Qu'est-ce que vous en dites? Bavuga gute? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? OK. Bien sûr. Mon professeur de Kifaransa ni Péchi anze ku bantu batabizi. Qu'est-ce que vous en dites de notre podcast ya mbere? Tubandanye cyangwa tuyireke? Hama Cory nzomukoresha la fois prochaine. Uyu il est pas fort mu kuvuga muri podcast, il est fort mu gukora cira. Il est fort no mu kugira ibicafu bien sûr. Turamushimira ko yadukorera akazi neza
na Peshi namwe mwaturavye. We love you so much. Bye bye. Bye.